Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu amurereye hose mu bice bigiye bitandukanye, turabaramukije tubifuriza uwa gatandatu mwiza cane, tunabaha ikaze mu makuru azindutse aravugwa muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatandatu kw'igenekerezo rya 21 ukwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze tugiye kurabira hamwe rero amakuru azindutse ariko aravugwa cane cane muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, tukaza no kugenda turerekeza mu bice bimwe na bimwe hirya no hino kw'isi mu karere k'ibiyaga binini cane, aho zimwe ariko turibanda kuri politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese batwumviriza nga kuri no mbonesha kure yacu nayo ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya by'umwariko kubashikiriza amakuru akomeye cane aba ariko aravugwa nyine mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu. Hari amakuru by'umwariko azindutse aravugwa yuko rero zimwe mu mbonera kure ndetse n'abandi bajejwe umutekano bamaze kugenda barinjira mu rugo rero rw'uyu mugabo Agathon Rwasa yarasanzwe arongoye CNL. Bikaba bivuga ko rero by'umwariko ngo uyu mugabo yoba yagirizwa kuba ariko aragumura abanyagihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero akomeza kugenda aradushikira muri kano gatondo, aravuga ko rero by'umwariko inzego zijejwe umutekano by'umwariko ndetse by'umwariko zirimo n'imbanira kure arizo ziriko zari zazengurutse urugo rw'uyu mutama. Iyo nguyu rero afise na gahunda yo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Icakora andi makuru akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwariko n'ubundi ibikomeje kugenda biravugwa canga se ibikomeje kugenda biratangazwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwariko ari bigendanye na gahunda cane cane by'umwariko yo kugira ngo bamutere ubwoba mu rwego rwo kugira ngo atazongera gutekereza kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe leta y'u Burundi yari herutse rero kumwambura umugambwe wiwe by'umwariko yagwaniriye kuva cera, ariko gushika ubu ngubu rero by'umwariko akaba asigaye ari wenyine atamugambwe afise arongoye. Uyu mugabo rero bivuga ko rero bagezeyo bagasanga kubwa amahirwe makeya rero atahari ari ku rundi rugo rwiwe by'umwariko aho bari bamutegeye ku rugo ruri nga mu gisagara ca Bujumbura. Bivuga ko rero by'umwariko inzego zijejwe umutekano zikomeje kugenda ziramutera ubwoba. Ni mu mugambi karundura rero ukomeje kugenda urashyirwamo ingufu cane n'imbonera kure, aho by'umwariko arizo zikomeje kugenda zirahabwa amabwiriza yo kugira ngo bakomeze kugenda baramutera ubwoba nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari bamwe rero by'umwariko batajya umunwa bavuga ko General Major Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bantu baba bifuza kugandagura uyu nguyu Honorable Agathon Rwasa, mu gihe uyu mugabo nawe rero yakomeje kugenda ababera by'umwariko abereka ko atari agafu kivugwa rimwe ku buryo badashobora kuba bamukoraho uko bishakiye. Turarebera hamwe kandi yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cane cane nga ku mugabane wa Afrika mu karere k'ibiyaga binini. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kugenda havugwa amakuru y'intumwa nkuru yungirije y'umuryango w'abibumbye ONU yaje kwerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ikomeje kugenda iratanga ubutumwa ndetse iranasaba abasoda bagiye batandukanye kwibumbira hamwe kugira ngo babashe kuba bogwanya iterabwoba. Ni mu gihe impande zombi zikomeje kugenda zirahangana muri iki gihugu, zikomeje kugenda zirereka isi yose ko ziteguye ndetse by'umwariko zirakora ibishoboka byose kugira ngo by'umwariko babashe kuba bosoza ico kibazo. Ku ruhande rwa M23 rero bakomeje kwivuga imyato ndetse banagaragaza neza yuko biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwariko babashe kuba botana insinzi cyangwa se babashe kuba bobohoza ibice bimwe na bimwe bikomeje kugenda biragaragaramo ubugizi bwa nabi, mu gihe ku ruhande rw'ingabo za Kongo nabo badatinya kugaragaza neza ko biteguye gukomeza kugwanirira ibice byose. Ni mu gihe kandi Perezida arongoye icyo gihugu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe aherutse gutangariza i Bruxelles mu gihugu c'u Bubiligi, aho yari aherutse kujya kwivuriza yuko nta na rimwe azigera yicarana ku meza y'ibiganiro n'abari ku ruhande rw'umuhari wa M23. Turaza kugaruka kandi kuri gahunda zigendanye n'ibiganiro bimaze iminsi bitegurwa ndetse biranabera i Rwanda mu gihugu ca Angola, ariko kandi ibi biganiro amakuru dufise akaba avuga ko rero bigiye kongera kugaruka kuba
mu gihe ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bivuga ko isa n'iyari yatanguye kugenda by'umwihariko yivana muri bino biganiro, ariko kandi hakaba by'umwihariko hari amakuru akomeza kugenda avuga ko bakomeje kugenda barayotsa igitutu cyane cyane ibihugu by'amahanga. Ni mu gihe ibihugu birimo Ububiligi bikomeje kugenda bisaba iki gihugu kandi gukuraho ibigendanye n'igihano cy'urupfu gikomeje kugenda kirakatirwa bamwe mu bantu bagiye batandukanye muri kino gihugu, ariko kandi hakaba hari n'abandi bagiye batandukanye b'abanyamahanga nabo bari kugenda barakatirwa iki gihano cyane cyane abafatiwe mu bikorwa byo gushaka guhirika ku butegetsi by'umwihariko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'andi makuru rero akomeje kugenda aravugwa yose, ndabahaye ikaze inshuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho mutwumviriza muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Abatwumviriza muri kano gatondo ko kuri wa gatandatu bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, twifurize kumererwa neza cane ndetse tunabahe ikaze. Abatwumviriza kandi by'umwihariko baherereye ku mugabane wa Afrika mu bice bimwe na bimwe ndetse no mu bihugu bimwe na bimwe, mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza kandi by'umwihariko bari ku mugabane Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, turifuriza kumererwa neza cane tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Twibutsa nimba ari ubwa mbere usanga hari kuri nombonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, bisonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubundi tubashe kujya turabana gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda abiragaragara. Amakuru yihutsa rero adafise ivumbi na gatoya akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biratangazwa ndetse n'ibikomeje kugenda biragaragara ku Mutama Honorable Agathon Rwasa ari ibintu biteye ubwoba ndetse binateye inkeke, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko ibikomeje kugenda biragaragara ari ibintu bikomeje kugenda by'umwihariko bituma nga mu gihugu cy'u Burundi imbonerakure zikomeza kugenda zigaragazwa nk'iziri gukora ibara rikomakomeye cyane. Amakuru yihuta adafise ivumbi by'umwihariko akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bimwe na bimwe bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se ibintu bikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko ari umuhate w'imbonerakure zikomeje kugenda zirashyirwamo no ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira no ku ruhande by'umwihariko rw'abasoda b'igihugu cy'u Burundi, aho by'umwihariko abasoda b'igihugu cy'u Burundi ndetse by'umwihariko n'imbonerakure bari ko barahabwa amabwiriza yo gutera ubwoba Honorable Agathon Rwasa ndetse no mu muryango wiwe kugira ngo atazongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Mu nyuma y'iko rero by'umwihariko ku munsi w'imbonerakure day imbonerakure zongeye gutera urugo rwiwe, biravuga ko rero by'umwihariko mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo haheze by'umwihariko bongeye gutera urugo rwiwe, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko ibintu bikomeje kugenda biragaragara ndetse n'ibintu bikomeje kugenda biratangazwa by'umwihariko ari ibintu biteye ubwoba. Bivuga ko rero kandi ku bw'amahirwe makeya bosanze atawuhari, dore yuko bivuga ko binjiye mu nzu bagasaka ariko bakabura umuntu n'umwe. Nyamara rero nubwo bari binjiye mu nzu bagaragaza ndetse banerekana neza yuko bo bari gusaka ibintu bitemewe, bivuga ko rero iyo bari karatumiza mu mahanga harimo n'intwaro by'umwihariko, bivuga ko rero ari we bashakaga ariko birangira batamubonye. Bivuga ko rero harimo zimwe mu mbonerakure zizwiho kugandagura abantu nga mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abandi babarizwa muri zindi nzego zigiye zitandukanye, harimo abajejwe iperereza, igipolisi ndetse n'igisirikare, bose bakaba bari muri uwo mugambi. Bivuga ko rero abo ngabo baba baratumwe cyangwa se baba basanzwe barakorana ku buryo bukomakomeye cyane by'umwihariko na CNDD-FDD ndetse na General Major Evariste Ndayishimiye. Bivuga ko rero uyu mugabo yoba afise gahunda yo kugerageza kugandagura ndetse by'umwihariko no kwivugana abatavuga rumwe nawe cyane cyane ababona yuko bozamubera intambamyi mu bikorwa by'amatora byimirijwe imbere nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe amahanga by'umwihariko akomeza kugenda agaragaza neza yuko bifuza ko ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane by'umwihariko bikomeje kugenda biragaragara by'umwihariko nga muri kino gice
cyane muri kino gice amakuru yihuta adafise ivumbi bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko byakabaye bifatirwaho urugero n'ibindi bihugu, hanyuma by'umwihariko hakazoba amatora meza muri kino gihugu cacu c'Uburundi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Uyu mutama Honorable Agathon Rwasa yakomeje kugenda arakorerwa by'umwihariko ihohoterwa cane by'umwihariko yarategwa ubwoba. Ni mu gihe kandi hari bamwe batajya umunwa bavuga ko rero yamaze no gufata icemezo cy'uko by'umwihariko adashobora kuzagira undi mugambwe n'umwe yinjiramo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi ari imwe mu mpamvu ikomakomeye cyane iterwa by'umwihariko n'ibyakomeje kugenda biratangazwa ku ruhande rw'ingabo za Repubulika y'u Burundi by'umwihariko aho bakomeje kugenda bamusaba yuko atamugambwe n'umwe bamwakira cyangwa se yohahia ajyamo. Bivuga ko rero ari mu buryo bwo kugira ngo bamubuze uburyo bwo kuba yozo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe, ariko kandi we akaba avuga yuko atakintu na kimwe kimuteye ubwoba ndetse bikaba bigaragaza neza yuko yiteguye kuzitoreza ico kibanza. Ubu rero ari aho ngaho ari wenyine nyine ari aho ngaho, ariko bamwe bakomeje bategereje kwibaza niba ashobora kuzitoreza ikibanza by'umwihariko cy'umukuru w'igihugu wenyine cyangwa se by'umwihariko azagira abandi yifatanya nabo, cyane yuko gushika ubu ngubu ari wenyine nk'uko biko biratangazwa. Icakora abaharanira agateka kazina muntu bakomeje kugaragaza ndetse by'umwihariko banerekana neza yuko by'umwihariko ibikorwa bigendanye n'iterabwoba ndetse no kutoroherana kw'imigambwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi itavuga rumwe ikwiye by'umwihariko kuba bakwiye kuba bobireka, cyane bagenda baratunga agatoki CNDD-FDD. Mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda yaratangaje ko yatanguye gukingira ingwara y'ubushita bw'inkende izwi nka Mpox, bahereye ku bakora rero ubucuruzi bwambukiranya imipaka, abakora kwa muganga, abakora mu mahoteli ndetse n'ibindi byiciro byibasirwa cane na Mpox cyangwa se aho bahura n'abandi bantu. Dr Nicolas Ndembi rero wo mu kigo ca Afrika cyo kurwanya ingwara yabwiye rero abamenyesha makuru ko by'umwihariko guhera kwa gatanu Rwanda ari igihugu ca mbere cya Afrika rero catanguye gutanga uru rukingo. Urwo rukingo kandi u Rwanda rwatangiye gutanga ni doze 1000 rwahawe na Nigeria by'umwihariko kuri doze 100,000 Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zahaye Nigeria mu mpera z'ukwezi guheze rero kwa Kanama, nk'uko rero amakuru by'umwihariko akomeza kugenda atangazwa. Umwe rero mu bakozi ba Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yarabwiye abamenyesha makuru ko uru rukingo rurimo rero rutangwa hakoreshejwe za mobile clinics, imodoka zirimo rero ibikenewe zigenda rero zitanga ubuvuzi ndetse n'ibijyanye nabwo, kandi ko rero icyo gikorwa gishobora kurangira umunsi umwe mu buryo aho kiri gutangwa mu buryo bwihuse. Jack Asia rero umukuru wa kiriya kigo rero kizwi nka African Center for Disease Control and Prevention Africa by'umwihariko yabwiye abamenyesha makuru ko gukingira muri RDC by'umwihariko ifatwa nk'ikiringo nk'izingiro rya Mpox bizatangira mu cyumweru ca mbere cy'ukwacira cyangwa se ukwezi kw'icumi. Kiriya kigo kandi kiranavuga yuko gukingira mu Rwanda byatangiye by'umwihariko kuwa kabiri w'iki cyumweru, hibandwa mu turere duhana imbibi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri Nyakanga nibwo u Rwanda rwemeje abagwayi rero babiri ba mbere ba Mpox, bivuga ko rero bari bayigwaye, bamwe bakize kandi by'umwihariko nta watangajwe waba warishwe nayo kugeza ubu ngubu. Kuva rero mu ntanguro z'uyu mwaka Afrika rero yatangaje abantu bashika ku bihumbi bihumbi 209 ndetse n'abantu 192 banduye Mpox, mu gihe abagera ku 738 bishwe by'umwihariko yabishe ikabicira mu bihugu bishika muri 15 nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira.
iyi ngwara kandi bivuga ko ikomeje kugenda irazengereza cane cyane igihugu c'icibanyi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, by'umwihariko amakuru akomeza kugenda adusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira, akaba akomeza kugenda yerekana neza yuko muri Kongo ariho ibintu bikomeje kugenda by'umwihariko ariho ibintu bikomeje kugenda by'umwihariko ariho ibintu bikomeje kugenda birafata urundi rwego. Ni mu gihe bigoranye kubona rero by'umwihariko ubutabazi muri icyo gihugu mu gihe gikomeje kugenda kigaragaza ndetse by'umwihariko kinerekana intege nkeya cyane, ahanini biturutse ku bigendanye n'intambara zikomeza kugenda ziribonekeza muri icyo gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta rero by'umwihariko adafite ivumbi akomeza kugenda agaragaza anerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biraba ari ibintu biteye ubwoba muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe kidashobora kugaragaza cyakomeje kugenda kinanangira cyerekana neza yuko cyiteguye gukomeza kugwana. Intambara ziriko zirabera muri kino gihugu kandi zirakomeza kugenda zigira ingaruka ku banyagihugu, cyane cyane by'umwihariko bariko barahura n'ibibazo by'izi ndwara z'ibyorezo, abandi bakaba barahura n'ubuzima bubi, aho bamwe mu misi yeze bari bari mu myiyerekano basaba leta y'icyo gihugu ko yobasubiza by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ko yobasubiza mu bice bahoze babarizwamo nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Ni mu gihe kandi cane ababarizwa mu nkambi ya Mugunga by'umwihariko aribo bakomeje kugenda basaba leta ya Kongo rero kuba yobasubiza mu bice bigenzurwa n'umuhari wa M23, dore yuko by'umwihariko bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Mu gihe hamaze iminsi haravugwa by'umwihariko akaga gakomeye cyane kagaragaye muri gereza nkuru ya Makara muri Kongo, Loni yemeje ko abagore bahohotewe ubwo rero imfungwa zageragezaga gutoroka gereza ya Makara ari 268. Ishami ry'umuryango w'abibumbye by'umwihariko ryita ku baturage UNFP ryemeza ko rero abagore by'umwihariko bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubwo imfungwa zageragezaga gutoroka gereza ya Makara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko ari abashika ku 268. Ni nyuma y'ubugenzuzi bwakozwe n'abakozi ba UNFP. Iri shami rya ONU rero ryasobanuye ko rero muri abo bagore harimo rero abasambanyijwe ku ngufu ndetse n'abakorewe irindi hohoterwa rishingiye ku gitsina nk'uko bikinatangazwa. Hari muri rukerera rwo kwigerekerezo ya 2 Nzeri umwaka wa 2024 nibwo rero zimwe mu mfungwa zo muri ingereza nkuru zageragezaga gutoreka. Minisitiri w'ubutabera yarasobanuye ko izigera muri 131 zapfuye, izindi zirenga 50 zirakomereka ubwo hatanguraga urubanza rero rw'abakogwagaho rw'abakekwaga rero gutegura umugambi wo gushaka gutoroka n'ibindi byaha n'ubundi byajyaniranye. Muri iki gikorwa Minisitiri w'ubutabera Constantin Mutamba yarasobanuye ko imfungwa z'abagore zishika kuri 48 arizo zohohotewe zonyine, ariko kandi mu bundi butumwa cyangwa se by'umwihariko mu yandi makuru yashizwe ahagaragara hari umwe mu bagore wavuze yuko yahohotewe ndetse atabasha no kwicara ndetse akaza kugenda avuga ko rero abarenga 100 by'umwihariko yiboneye baba barahohotewe. Raporo ya UNFP yagaragaje ko rero mu masaha ashika kuri 72 aba bagore basambanyijwe bahawe rero imiti ibarinda gusama ndetse n'iyica agakoko gatera sida, ariko ko nta bujyanama bukwiye rero bahawe kugeza ku igenekerezo ya 11 Nzeri umwaka wa 2024 ubwo rero imfungwa zageragezaga gutoroka gereza ya Makara yari ifungiwemo ziharugwa mu 2015 ndetse n'imfungwa zitanu zirimo abagore bashika ku 348. Iyi gereza yubatswe mu mwaka wa 1957 irafise ubushobozi bwo gucumbikira imfungwa zishika ku 1,500 gusa. So bwa mbere kandi ihohoterwa rishingiye ku gitsina rero rivuzwe muri gereza yo muri RDC kuko rero muri Nzeri umwaka wa 2020 ubwo rero icumba c'abagore rero muri gereza ya Kasapa Lubumbashi cyafatwaga n'inkongi, bamaze iminsi rero shika kuri 3 barara hanze basambanywa ku ngufu n'abagabo. Umuryango
Human Rights Watch uharanira agateka kazina muntu by'umwihariko urasaba leta ya Kongo gushyiraho rero ingamba zihamye zo kurinda imfungwa z'abagore ihohoterwa iryo ari ryo ryose bakomeza kugenda barakorerwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi iki gihugu gikomeje kugenda kirahura n'ibibazo bikomakomeye cyane, ariko kandi nyamara hari n'andi makuru akomeza kugenda agaragaza neza yuko by'umwihariko mu bice bimwe na bimwe hagiye haribonekeza amakuru avuga yuko rero by'umwihariko hari amakuru yaje kugenda by'umwihariko amakuru akomeza kugenda agaragaza ndetse by'umwihariko anerekana neza yuko by'umwihariko amakuru akomeza kugenda adusumira ndetse agaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda biraba ndetse ibintu bikomeje kugenda biratangazwa bitewe bwa mu gihe imfungwa zirenga 1000 bivuga ko zoba zaratarutse, ariko kandi amakuru yihuta adusumira akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko hakomeje kugenda harakorwa amatohoza kugira ngo amenyekane impamvu. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mu dukurikira muherere mu bice bigiye bitandukanye, twongere gusubira mu masaha ari imbere.